Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Sangwe ikaze mwebwe mwese mukurikira iradio yanyu RPA ijwi ry'abanyagihugu. Kaze mu makuru yo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 20 Munyonyo umwaka wa 2025. Ingingo nkuru zigize amakuru no munsi akaba arizi zikurikira. Kuri uyu wa 20 Munyonyo Uburundi bwahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abana. Uyu munsi ukabushitse mu bice bitandukanye vy'igihugu, agateka k'abana katubahirizwa muri rusangi. Barasaba kuronswa agahembo k'amezi ane abo n'abakozi 62 bishira hamwe ry'abahindi Isita Indian ririko rishira mu ngiro umugambi wo gushinga ibiti by'amatara mu mazone atandukanye y'intara ya Buhumuza. Mwana makuru muraza akoyikurikira. Nayo nkuko musanzwe mumenyereye ku misi yose ya kane ni kiganiro ako hambere. Uyu munsi tubayagira kubijanye n'ingene aho hambere hahise bahana abagararije umwami. Ana yanze ni mukanyisase inkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa, reka ano makuru tuyahere mu yavugwa mu gisata kijanye n'umutekano. Hari umutama yitwa Bishajuko Joseph w'imyaka irenga 60 yatowe ari kiruruma mu gashamba kaho bita Kwijiti, ni ku mutumba Mutobo muri zone ya Ruhororo muri komine ya Tangara mu ntara ya Butanyerera mu gatondo kuri uyu wa kane. Umutama yakubiswe mu ijoro ryakeye n'abantu bamutegereye avuye ahavuka ku mutumba Mukoni aho ku Ruhororo atashe asanzwe aba muri site y'abateshejwe izabo yo ku Ruhororo ni muri komine ya Tangara. Amakuru ava aho ku Ruhororo avuga ko uwo mutama yoba yakubiswe n'imbonerakure zirakizura muri ako gace. RPA twananize amakuru twateguriye mu gisata kijanye n'agateka ka zina muntu. Nemeje kuyabwira mu ntango zano makuru, amakungu yahimbaje umunsi wahariwe agateka k'umwana kuri uyu wa 20 Munyonyo. Umunsi watanguye guhimbazwa kuva mu mwaka w'1989 mu Burundi. Mu itangazo ryashikirijwe na Artemo Katihabwa, umushikiranganje w'ubutungane, agateka ka zina muntu n'iterambere ridakumira, amesha ko hari utwigoro kubijanye n'agateka k'abana. Muri two harimwo ukubigisha ku buntu mu mashuri y'intango hamwe no kuvura ku buntu abana bafise munsi y'imyaka 5. Himbazwa ry'isabukuru y'imyaka 36 y'amasezerano mpuzamakungu yerekeye agateka k'abana kazoba akaryo keza kubo vyega bose. Ku ruhande rumwe kukwirimbura ku bikorwa vyaranguwe muri iyo myaka yose, ku rundi ruhande haba akaryo ko kwiha ayandi mahangiro kugira hategwe intambwe bituganisha aho agateka k'umwana kubahirizwa bikwiye ku isi yose. Kubw'ivyo twagomba kumenyesha abarundi ko mu myaka 35 iheze igihugu cacu gishize umukono kuri ayo masezerano, leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganje bw'ubutungane, agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira no mu bundi bushikiranganje mu byo bujejwe harimo gukingira abana, ifatikanije kandi nabo basanzwe bafashanya mu gisata cyo gukingira agateka k'umwana. Yarakoze utwigoro tutari duke twatumye abana boroherwa mu kubaho kwabo. Aha twovuga nk'ingingo yafashwe yo kwigisha ku buntu abana bo mu mashure yibanze, kandi ku buntu abana batarashikana imyaka 5 kugira hubahirizwe agateka ko kugira amagara meza, kuvuza no kwibaruka ku buntu abakenyezi bibungenze kugira hagabanywe igitigiri c'abana bitaba Imana bakivuka, gushiraho amakomite
akingirira abana ku nzego zose mu mitumba mu makomine n'intara gushiraho ihuriro ry'abana mu Burundi ku nzego zose mu ntumbero yo guha akaryo abana ko gushikiriza ivyiyumviro vyabo n'ibindi. Kuri ivyo byose hariyongera ko amategeko amapolitike n'inzego zitandukanye bibereye bituma umwana akingirwa bikwiye. Leta y'u Burundi iri kumwe n'abo bafashanya irategekanya kuguma ikorana ingufu nyinshi kugira irose akaryo abana bose ko kuba mu gateka kabo biciye mu rwego mpuzabikorwa rukomeye. Uwo munsi mu Burundi uzohimbazwa mu ndwi iza kuwa 29. Ibirori bikazobera muri komine Ntahangwa mu ntara Bujumbura ku civugo kivuga ndugure twa Mugina ijwi ryanje agateka kanje ndugaye twa Mugina. Kw'iryo gerekerezo nyene rya 20 Munyonyo uko umwaka utashe hahimbazwa uwo munsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abana. Uwo munsi rero ukabashizweho mu ntumbero yo kwibuka amasezerano yubahiriza agateka k'abana yashizweho kuwa 20 Munyonyo umwaka w'1989 n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe no guhimiriza ku bijanye n'iyubahirizwa ry'agateka k'abana aho bari hose. Ariko naho biruko biragaragara ko agateka k'abana katubahirizwa muri rusange mu Burundi. Akarorero ka hafi ni igitigiri c'umurengera c'abana bakiri bato cyane bo mw'ibarabara birirwa barasegereza abahita mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo bigatumwa ahanini n'ubukene bwugarije imiryango bavamwo. Bamwe mu banyagihugu baganiriye na RPA bavuga ko leta idagurukiye ico kibazo. Ugo runganwe rw'abana bari kwakurira muri ubwo buzima bubi atakazoza keza rufise. Ino nkuru reka tuibaze mugenzi wacu Bartazar Miburu. Abanyagihugu baba mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko ubwanwa bwafutse umunwa baravye uko igitigiri c'abana baba mw'ibarabara tera ciyongera muri ico gisagara c'ubutunzi. Umwe muri abo banyagihugu avuga ko ivyo babona biteye ubwoba kuko hasigaye hari imigwi itatu y'abo bana ufatiye ku myaka yabo, aho bamwe bakiri bato cane abandi nabo b'imiyabaga basigaye banwa ibiyayuramutwe bagashobora no gukora amabi atandukanye. Abana cyane cyane bari mu gisagara ca Bujumbura hagati, aho rero ubundi bishasha bihari usanga abwana butoyi buhetse ubundi buyoya butoyi n'ubwo bukaba ari ubwana bubiri. Aho n'undi muguru w'abana usanga bariko barakura bafite nk'imyaka 15, abo nabo usanga bafite mu by'amakuru bagenda barabikoka bagenda barya amatari mw'ibarabara. Hakaba n'undi mugore aba arenze imyaka nka 17 gutyo, wowe rero urikana umugabo uramwijoro no gucumita bagucumita kubera baramaze kumera nk'umenya n'imigwi y'umuziki kubera abandi iyo bagiye bagaca bakorokera mu binogo biryo binogo bitwara ibicafu na cane cane impande y'Abarusiya impande ya Novotel n'ahandi hari ibinogo bitwara ubucafu. Uyu munyagihugu nawe avuga ko hari n'abana bakiri bato bakoreshwa mu gusabiriza. Abenshi rero muri abo bibonekeza cane cane ku bituro vy'amabisi no mu mazone ari mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Iwaje rwose iyo abantu batora utwana dutoyi bakadukota bakaja kudutegerezesha, utwana two usanga turi mw'ibarabara dusanza irazi nabi yuko batwara n'imodoka bashobora no kutugonga kuko ba nyina nabo baba binyegeje ahantu barindiriye ko abo bana bazanye amafaranga. Ni ibintu biteye ubwoba, abana ni benshi mu gisagara ca Bujumbura cane cane ku bituro vy'amabisi hano barahwanira kuko yari hotel Novotel umuntu akagenda akasohoka basanga mu biraro vy'amazina nka Kamenge na Kisanga, abandi nabo ukasanga barakoze bubaka amaparikingi y'amabisi. Ibintu biteye ikigongo kuri abana babona ko ata kazoza kabo. Ku bw'abo banyagihugu twaganiriye baravye ubuzima buteye ikigongo abo bana barimwo muri kino gihe, ngo bisa n'uko leta y'u Burundi yabahevye canke yananiwe gutorera umuti ico kibazo nkoramutima c'uko rwaruka rwari kuba kazoza keza k'igihugu c'u Burundi. Bagatera akamo abategetsi kwibuka ko u Burundi bwasinye amasezerano yo kubahiriza no gukingira agateka k'abana ko bakwiye rero kubishira mu ngiro. Arakoze Bartazar Miburu. Tukivuga ibijanye n'agateka k'abana, ibitigiri by'abana bo mw'ibarabara bibandanya kongerekana mu bisagara bitandukanye byo mu ntara ya Butanyerera. Abana babayeho mu buzima bugoye cyane mu gihe abo mashirahamwe yahora bafasha atakironka uburyo yahabwa n'amakungu. Muri kino gihe abo bana nta kibaraba. Ino nkuru reka tuibaze Elvis niyo mwungere.
ubwo bwinshi bw'abo bana bwibonekeza ahanini ahitwa mu Kigwati mu rya Bandimari ahegereye isoko nkuru mu bibanza vy'uburiro hamwe no ku mamangazine yo muri komine Kayanza. Ugeze mu gisagara ca Ngozi abo bana bagwiriye cane ahitwa mu Kigarama muri quartier Shikiro mu bisagara bito bito arivyo mu Buga, Rukeco, Masanganzira co kimwe n'ahandi hasanzwe hahurira abantu benshi. Muri komine Kirundo abo bana bibonekeza ku bwinshi mu makaritiye abamwe abantu benshi nka Bushaza ahadandarizwa ibinyobwa canke ibifungurwa hamwe no mu Gasura. Bose hamwe abo bana baravye baba 300 muri komine Kayanza, 400 mu bisagara bitandukanye bigize komine Ngozi, 200 mu gisagara ca Ngozi, mu gisagara ca Kirundo, hisunzwe ibitigiri bitangwa n'amashirahamwe aharanira agateka k'abana muri zo ntara za kera zo mu buraruko bw'u Burundi. Iyo hageze gufungura abo bana bikora ku bifungurwa biba vyasigaye mu buriro butandukanye, ahandi naho bakikora ku vyo batoye aho baciye canke ivyo baba bivye. Ari naco gituma akenshi bagirizwa kwiba, abarengana canke kwiba mu mihanana rya benshi birarira mu bizu bitaraheza kubakwa canke ku mabarabara muri ivyo bisagara canke bakirirwa barayerera ku mugoroba bagataha iyo bavuga canke iyo imiryango yabo isanzwe iri. Ikibabaje kurusha nuko n'amashirahamwe aharanira agateka k'abana nka Finadebe, Oyidebe, Terre des Hommes, Fondation Stam n'ayandi yahora afasha mu kuvuza, kuburanira no kwigisha imyuga abo bana yose yugaye imiryango ku kubura imfashanyo yahora ahabwa n'amashirahamwe mpuzamakungu. Ni mu gihe kandi no mu bisata bijejwe imibano mu ntwaro naho inzego za leta zitaratangura gukora neza kuva habaye intunganyo shasha decoupage administratif izatumye abo bana muri kino gihe batagira ikibitaho mu gihe babandanya kongerekana bivuye ku bukene bwo mu miryango itandukanye. Reka dushimire na Hervé Niyomwungere. Mu bijanye n'indero, ikigo ciyemeje gutsimbataza indero no guteza imbere ugwaruka kiratewe impungenge n'amasanganya amaze imisi yibonekeza mu mashuri atandukanye mu gihugu. Icegera c'urongoye Credeje akavuga ko nyinshi muri zo nyubakwa zishaje kandi zubatswe hatisunzwe ubuhinga bugenga inyubako, ibiheza bigashira mwirinde abanyagihugu co kimwe n'abigisha. Felix Ndacayisaba ateraka mu leta y'u Burundi gushiraho imigwi igenzura inyubako zitandukanye z'amashure uko zifashe mu ntumbero yo gukinga amasanganya nk'ayo. Kurikire Felix Ndacayisaba icababa c'urongoye ikigo Credeje. Akarorero ka hafi twovuga nako kugenekerezo rya 18 kuno kwezi aho mu buraro bw'abigeme bwa Musema umuriro wafashe uburaro bw'abigeme ivyari muri bwo birasha biratokombera. Ibiro bikaba bibaye mu gihe amikoro y'abavyeyi b'abanyeshuri biga ngaho atako yifashe. Akandi karorero nako kugenekerezo rya 4 kuno kwezi nyene aho imvura nyinshi ivanze n'umuyaga yaguruye amabati yo kw'ishuri rya Kinama ya 3 bituma amashuri agera kuri 3 garika ivyigwa mu kiringo kirenga 7. Ahandi twovuga mu hatari hake maze gushika ni kuri Eteme Makamba aho kwigenekerezo rya 11 ukwezi kw'icumi umuriro wafashe uburaro bw'abanyeshuri b'abahungu vyarimwo birasha biratokombera eka ndetse hakaba hari n'abanyeshuri basize ubuzima. Ibi rero turiko turabona biriko biraba mu mashuri atandukanye yisumbuye ntawura kagira n'impungenge ko bishobora kuba no mu makaminuza. Muri Credeje yo dusaba leta kongereza uburyo bukenewe mu gisata c'indero kugira ngo bashobore guhangana na bino bibazo, gukingira umutekano w'abanyeshuri, gusanura inyubako zisanzwe zigaragara ko zishaje. Tugasaba kandi ko bongereza isuku mu gihe muri kino gihe hibonekeza ingwara zifatiye ku isuku rike. Muri Credeje turasaba kandi ishigwaho y'imigwi igenzura buri gihe inyubakwa zitandukanye z'amashuri, bagatanga ivyegeranyo kugira ngo ubushikiranganje bushobore kubona aho bikenewe ko basanura. Mukanya twananiza amakuru twateguriye muyavugwa mu gisata kijanye n'imibano.
Imyidogo ni yose mu bakozi bashika kuri 62 bamwishirahamwe ry'abahindi Isita Indian ririko rishira mu ngiro umugambi wo gushinga ibiti by'amatara mu mazone ya Mwakiro na Cendajuru mu ntara ya Buhumuza bamaze amezi 4 badahabwa agahembo kabo. Mu gihe uwo mugambi wobugiye kurangira, abo bakozi basaba abajejwe intwaro hamwe n'abarongo ishirahamwe Regideso kubasabira agahembo kabo. David Claude Bananayo tubwira idonito. Iryo shirahamwe ry'abahindi Isita Indian rimaze imyaka 2 rishinga ibiti by'amatara mu mazoni ya Mwakiro na Cendajuru. Muri komine Mwakiro iryo shirahamwe rikoresha abakozi bashika kuri 24, nayo muri Cendajuru abo bakozi bakaba bagera kuri 38. Isoko ryacu muri aya mazone rimenyesha ko amezi anaheze abakozi b'iryo shirahamwe bataronswa agahembo kabo. Ukwezi nako kukaba guheze ibikorwa byo gushinga ivyo biti vy'amatara muri ayo mazone vyarahagaze. Bamwe mu bakozi barafashe bimwe mu bikoresho mu kugaragaza akababaro kabo kugira bikunde baronswa agashara kabo. Palasana umwe mu barongoye iryo shiramwe muri kino gihe akaba ariko arondera abandi bakozi bashasha kugira basozere uyo mugambi woba ugiye kurangira. Nuko bibandanya kuvugwa n'isoko ryacu, abo bakozi bo muri zone Mwakiro baheraniwe amafaranga ashika ku miliyoni 10, mu gihe abo muri zone Cendajuru baheraniwe ayashika ku miliyoni 34. Abo bakozi b'ishiramwe Isita Indian bamenyesha ko ikibazo cabo bagituye abajeje intwaro mu ntara ya Buhumuza hamwe n'abarongoye ishiramwe Regideso, bagasaba ko iyo ngorane yabo yoterega umuti kugira baronswe iyo mishara yabo y'amezi 4. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Palasana umwe mu barongoye Isita Indian kugira agire icyo ashikirije kuri iyo myidogo. Nayo mw'ishiramwe Regideso bamenyesha ko bavuganye n'abarongoye iryo shiramwe babemerera ko bagiye gutunganiriza abo bakozi. David Claude Bananayo. Mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi, kuri uyu wa kabiri ikigo kijejwe guteza imbere igiterwa c'ikawa mu Burundi Odeka cyamesheje abarimyi b'ikawa ko gushika ku igenekerezo rya 25 ukwezi kwa Munyonyo, ni kuvuga mu ndwi imwe gusa bose bazoba bahawe agahembo bari baheraniwe. Mu itangazo Oscar Uwikunda umuyobozi mukuru w'ikigo Odeka yashikirije, yahamagariye abarimyi batanze nimero za telefone canke zikonte za banke atarizo kuja kuzihinduza ku matonorero ya Odeka kugira bashobore kuronswa agahembo kabo. Dukurikire Oscar Uwikunda umuyobozi w'ikigo Odeka. Tumaze kugera ku mafaranga amaze gushikira bene gihugu ku bice 81 kwijana. Twihaye indwi no gushika ku munsi wa kabiri yuko atamwene gihugu n'umwe atoba atararonka amafaranga yiwe kuri konti. Rero ubuyobozi bw'ikigo kijejwe guteza imbere igiterwa c'ikawa mu Burundi Odeka kiramenyesheje abarimyi b'ikawa bose bashoreye ikawa mu matonorero yegukira ikigo bakaba batarabona amafaranga yabo ku makonte, bivanye nuko bamwe batanze amakonti atariyo, abandi batanze amanimero ya limikashi atuguruye ko limikashi cyangwa iko kashi, abandi nabo batanze amanimero ya telefone atariyo, ko bazokwakirwa guhera ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa 11 2025 gushika ku munsi wa kane igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa 11 2025 ku matonorero yose bashoreye ko ya Odeka. Basabwe kuza bitwaje amanimero y'amakonte abanditseko cyangwa amanimero ya limitere yuguruje ko limikashi yabo. Abazokubahiriza ibyo tubasabye amafaranga yabo yose azoba yashoboye gushika ku makonte yabo ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 2025 ukwezi kwa 11 2025. Ngomba cenera kamo abarongoye amabanki hamwe n'abarongoye ama microfinance nabijya bindi bigo bigiye gutanga amahera nka limikashi cyangwa limited ko bokora ibishoboka byose na cyane cyane mu korohereza abantu baza gushira ko amafaranga yo guhemba abarimyi, kuko twarabibonye yuko twajana amafaranga agashobora kumara indwi cyangwa indwi zibiri warahejeje kuyashirako ariko ugasanga ntarashikira bene gihugu. Rero twagomba tubatera kamo yuko muri iyi minsi 3 isigaye yuko amafaranga yose bobona aje ku makonte yabo arayahemba abarimyi b'ikawa, kwico gikorwa boca bakigira igikorwa cihariye, maze amafaranga agiye ko akarara ashikiriye umurimyi we mwene ikawa. Murakoze.
naho biruko subwa mbere umuyobozi mukuru w'ikigo Odeka atanga bene iryo sango ku barimyi b'ikawa no mu kwezi k'umunani uyu mwaka Oscar Uwikunda yamesheje ko kuva kwigenekerezo rya 2025 uko kwezi kwa munani batangura kuronswa agahembo kabo ariko ntivyubahirizwa. RPA turabandanya n'amakuru twabateguriye mu gisata kijanye n'intwaro ibereye mu gihe abapolisi b'u Burundi bidoga bavuga ko imyambaro bafise y'akazi ishaje. Umushikiranganje Martin Teretse mu vyo yahora ajejwe harimwo umutekano yari yemeye ko buri mupolisi azoronswa imyambaro ibiri y'akazi imbere yuko ukwezi kw'icenda guheze kurangira. Mu biganiro yagiranye n'abapolisi bo mu karere k'uburengero kwa 22 mu Kakaro uyu mwaka, umushikiranganje yahora Martin Teretse yasiguye ko utunenge twibonekeje mu itangwa ry'iyo myambaro ku gihe twavuye kuguteba gushiraho amasezerano y'ubuguzi bw'ivyo bikoresho. Abapolisi b'u Burundi rero bakaba babazwa no kubona umuhango w'umushikiranganje Niteretse utashizwe mu ngiro, ibeza bigatuma badashobora kurangura neza akazi kabo. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura bavuga ko ibiciro vya bimwe mu biribwa vya nkenerwa na cyane ibinyantete biduga uko bukeye nuko bwije. Bamwe mu baganiriye na radio RPA bavuga ko ivyo biribwa uko usanzwe biugwa uyu munsi bukeye usanga byahindutse. Wasel Kwizera adufitiye vyinshi kuri iyo nkuru. Mu biribwa bigizwe n'umuceri, ibiharage, ubwishaza, ibigori n'ibindi uko biguze uyu munsi ku isoko usubiyeyo bukeye usanga vyahindutse. Ivyo bishikirizwa n'abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura aho bemeza ko atabiciro ntabanduka kuri ivyo biribwa bigihari kuko vyama vyahindaguritse. Kaba mu burorero gatangwa n'abo banyagihugu ni ku gifungurwa c'umuceri. Umuceri witwa ko ahora ubayabaye usanzwe urimirwa mu Burundi wahora ugurwa hagati y'ibihumbi 4,500 na 5,500 uyu munsi ugurwa hagati y'ibihumbi 6 n'ibihumbi 8,500. Ni mu gihe umuceri w'umutanzania wowo usanzwe uva hanze y'igihugu utagira hagati y'ibihumbi 9 n'ibihumbi 10 ku kiro kimwe ataco wirigura nabaza. Iryo duga ry'ibiciro kandi ryabaye indanse no kubiharage. Abasanzwe bihereza ico gifungurwa mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko ivyitwa Kirundo vyahora bigurwa amafaranga 2,500 ku kiro kimwe mu minsi iheze, uyu munsi bigurwa hagati y'ibihumbi 3,500 n'ibihumbi 4 bivanye naho biguriye. Nayo ubundi bwoko bw'ibiharage benshi bita muhoro cyo kimwe n'ivyitwa Kirundo mu minsi iheze vyagurwa hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 5,500, uyu munsi bigurwa hagati y'ibihumbi 6 n'ibihumbi 6,500. Ni mu gihe ubwishaza ikiro kimwe kigeze ku mafaranga ibihumbi 20 inayarenga kugize Imana naho nyene akaburonka. Nkuko bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura babandanya bavyigana, ibiribwa by'intete nka byose muri kino gihe vyaradugijwe ibiciro. Uyu numwe muri bo. Ibiciro byaradutse cyane, umuceri wa nyuma ugizwe ibihumbi ndwi, ibiharage byose byaradutse cyane. Kimwe mu biriko bitangaza abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura ninge nuko usanze ivyo biciro bimeze uyu munsi ejo bukeye ugasubira mu isoko usanga vyasubiye kuduga kurusha nuko vyahora. Amakuru ava mu badandaza batandukanye bo mu ntara ya Bujumbura yemeza ko no mu bindi bice vy'iyo ntara ibintu ari uko nyene kandi biduga n'abayobozi barorera atacamira. Reka dushimire na Martin Kwizera. Amakuru ya RPA murakurikira muciye ku buhinga ngurukanomenyi kuri weze 3 akaburungu RPA akaburungu OBE. RPA uyu niwo mwanya w'iganiro ako hambere mwamukurikira ku minsi yose ya kane. Uyu munsi tubayagira ku bijanye n'ingene aho hambere hahise bahana agararije umwami. Innocent Valentin Singirankabo n'umutumire wiwe bareza tubwire ibihano vyatangwa n'ingene habanza gukorwa amatohoza imbere yo gucira urubanza uwagararije umwami. Ikiganiro ca kahise, amayagwa n'imihigo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mugishikirizwa n'abamenyeshamakuru ba RPA iminsi yose ya kane.
Nshuti bagenzi muri kumura twumviriza ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro ako hambere cyo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 20 Munyonyo 2025 aho hambere hahise abarundi bemera ko umwami ari intumwa y'Imana yavukana na kiranga kiri umweru. Umwami yari se Barundi, niwe yatuma abavyeyi bavyara bagaheka, niwe yatuma inka zororoka, eka mbere umwami niwe yatuma abarundi barima bakimbura. Naho aho hambere hahise abarundi baha cane gose umwami ububasha bukomeye, bakanamwubaha cane, byarashikaho haduka umwumvikano muke hagati y'umwami nabo arongoye, hakabaho amatati, eka mbere hakabaho n'abagarariza umwami ku ngingo yaba yafashe. Mbega byaca muhe nzira mu gutanga ibihano kuwagararije umwami? Ni ubuhe bwoko bw'ibihano byakunda guhabwa abagararije umwami? Mbega uwarenganijwe yararenganurwa? Ivyo ni bimwe mu bibazo tugira turabire hamwe n'umutumire wacu Ernest Habimana, umurundi yize ibijanye na kahise. Ikiganiro ko hambere cy'uyu munsi mugishikirizwa nanje Innocent Valentin Singirankabo. Kaze. Ndasubiye kubaha ikaze tugiriye ko nk'umugi w'igisahira umutumire wacu Ernest Habimana atangura tudondagurira uturorero tw'amazina mwamwe y'abantu bamenyekanye ko bagararije intwaro ya cami. Aha twavuga nk'amatati yabaye ku bijanye n'umwami azosubirira Ntare Rugamba mu 1852 ariyo matati bavuga yatwarereye. Ayo matati yaratumye ibwami hahungabana cyane. Kiretse ayo matati yabariyo mu miryango y'ubwami, hariho n'abagarariji bamwe bakunda gushaka kwiyonkora ku ntwaro y'umwami. Abenshi cyane bazwi ni nk'abagarariji badutse ku gihe cy'ubwami bwa Mwezi Gisabo. Aho twovuga nka Goga afatanije n'abaganwa b'abatare yaragararije umwami Mwezi Gisabo mu 1870. Hariho n'uwitwa Kibango bataziriye Makaza kubera mabi yakora, yaragararije umwami Mwezi mu 1890. Hariho n'uwitwa Gwerekana Birenge mu buraruko bushire buseruko bw'u Burundi muri za Bweru. Eka mbere twovuga n'uwitwa Bihinda mu bice bya Banga, hamwe na Biroro yagwanije umwami mu kiyaya cya Rusizi. Hariho abandi bagararije bazwi mu mateka y'u Burundi cyane nk'uwitwa Maconco yishwe n'Abadagi itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu mu 1905. Hariho n'uwitwa Kirima yafatiwe imbirizi mu Rwanda ku itariki 4 mu kwezi kwa kane mu 1996, yangarizwa muri Malawi. Kirima na Maconco barazwi cyane gose nk'abantu bagwanije intwaro y'umwami. Aho hambere hahise iyo umuntu yatanye abandi urugamba igihugu catewe, kugarariza ku mategeko yavuye ibwami canke kwiyonkora ku butegetsi bw'umwami, muri ico gihe bavyita kumenja, uwabikoze nawe bakamwita umumenja. Iyo vyagenze gutyo nta yindi nzira byacamwo, kuko umwami we bwite niwe yafata ikibazo mu maboko akakivugutira umuti bidatevye. Ku ntwaro ya cami ivyaha vyinshi vyakunda gukorwa, vyaba ari ivyaha bikozwe n'abarundi bonyene canke bikaba ari amatati avuye ku kutumvikana kwa bamwe bari mu miryango y'ibwami, cane mu miryango y'abaganwa ku vyerekeye ivyo gutwara igihugu. Iyo hari ivyaha vyakozwe bidasanzwe, umwami wenyene niwe yavyifatira mu minwe. Ibihano vyari bitandukanye bivanye n'uburemere bw'ivyaha vyakozwe. Nuko vyari bimeze gutyo, ku ntwaro ya cami rero hari ivyaha vyakunda gukorwa bisaba ko umwami wenyene abifata mu minwe. Ivyo vyaha vyari
cane cane nko kugarariza umwami, kugambanira umwami canke igihugu, gushinga imigwi y'abagwanyi bagomba gutera umwami canke gutera igihugu, kwanka gushira mu ngiro amategeko n'amabwirizwa yavuye ibwami, kumena amabanga y'ibwami, gutereranya ingabo ku rugamba, n'ibindi bitandukanye bifatiye ku buzima bw'igihugu. Rero mu Burundi iyo hari umuntu yagararije umwami caba ari icyaha gikomeye, bavyita kugarariza umwami, canke iyo wakoze icyaha gikomeye cyane nko guhemukira umwami canke igihugu, bavuga yuko umuntu yamenje. Kumenja rero kwari ukugarariza umwami, kwari ukugumuka. Ivyo navyo mu mateka y'intwaro ya cami cyari cyaha gikomeye cyane, byasaba ko umwami wenyene afata ikibazo mu minwe hanyuma akakivugutira umuti byihuse. Mu gihe naho haba hakozwe ibyaha bisanzwe, urwego rw'abashingantahe rwarumviriza nyene kwagirizwa, kandi aho intahe ishize umwami yaravyubahiriza nk'uko umutumire wacu Ernest Habimana abandanya biducira ku mayange. Intwaro ukuntu yari itunganijwe mu Burundi imbere y'umuzo w'abazungu byari bitandukanye cyane gose n'intwaro y'u Burundi abazungu bari bamaze kuza ku gihe c'abakoroni. Imbere y'umuzo w'abazungu igihugu cyatwarwa n'umwami afashijwe n'abaganwa hamwe n'abashingantahe. Abo rero baciye no mu zindi nzego zitandukanye, nibo bari bafise ubuzima bw'igihugu mu minwe, nibo bafasha umwami gutwara igihugu. Iyo hari ibyaha vyakozwe, urwego rw'abashingantahe rwari rufise uruhara ruhambaye cane cane mu bijanye no kunywanisha abarundi mu matati atandukanye. Abashingantahe bari bafise ububasha bwo gutunganiriza umuntu mu gihe yaba afitaniye amatati n'umwami. Umwami rero ntiyaheza anane, kandi iyo umwami yarushijwe yaremera gushiraho ntahe shida. Iruhande y'ibihano bito bito byatangwa nko kunyagwa, aho hambere hahise iyo umuntu yagararije umwami canke yamenje harashobora gutangwa ibihano bikomeye cyane, tudasize inyuma n'igihano cyo gupfa nk'uko umutumire abisigura. Iyo umuntu yakoze icyaha gituma bamushengeza ibwami, uwo muntu yashenguruka ari uko umwami yamutunganirije. Mbere umuntu yovuga ko umwami yaca aca urubanza rumeze nk'ugukibiriraho. Rero ibihano byakugwa bisaba ko umwami ari wenyene afatwa ingingo. Kuri ivyo bihano hatangwa ibihano bitandukanye. Hariho abahabwa ibihano byo kumanikwa, ivyo dukunda kubimenya cyane cyane turi gusoma mu mateka, aho batubwira ko umwamikazi biri ku mutima byashika iyo agafata ingingo y'uko umuntu bamumanika. Haragera igihe kandi umwami wenyene ahana umuntu iyo yakoze amahano, cyane cyane akamukubita ingangura. Ingangura nayo cyari icuma gikarishe kimeze nk'umuhoro, cyatungwa n'umwami wenyene gusa. Iyo umuntu yagirijwe ikosa rikomeye nko kumenja, umwami yakoresha ingangura akamuca izosi. Hari n'ibindi bihano byatangwa nko kunyagwa. Umwami yaratanga itegeko yuko umuntu bamunyaga, bakamunyaga inka, bakamunyaga n'itongo, noneho akangazwa akaja gusuhukira ahandi. Hari n'ibindi byaha byo kugambanira igihugu. Iyo hari umuntu yagambaniye igihugu, no kuvuga yuko umwami ubwo nyene baca bamucira urubanza rwo gupfa. Mu guheraheza ikiganiro cacu, umutumire wacu Ernest Habimana yize ibijanye n'akahise, avuga ko naho umwami w'u Burundi yatanga ibihano, habanza gukorwa amatohoza yimbitse ku caha n'uwagikoze, kandi ko umwami yari afite izindi nzego zamufasha kurenganura uwarenganijwe. Ariko naho umwami yatanga ibihano, ivyo byose ntiyapfa kubigira atabanje gushishoza
hariho abanyamabanga hariho n'abashingantahe bakikuje umwami baragendereza bakaraba yuko ibyaha umuntu yagirizwa bifise ishingiro batari ukumubeshera no kuvuga ko umwami iyo arinze atanga igihano cyaba ari igihano gikwiye uwo muntu atakarenganyo gahari. Iyo bishitse naho umuntu akaba yarahawe igihano kubera akadodoberezo canke amakuru yatanzwe atariyo habaye gushishoza guke ni ukuvuga ko haragera igihe umwami agasubira agahamagara wa muntu yafatiwe ibihano hanyuma bakamutunganiriza bakamwumviriza ukuri ukaja ahabona. Inshuti bakunzi b'ikiganiro ako hambere murumvise ibitari bike bijanye n'ingene aho hambere hahise bahana abagararije umwami. Mwumvise kandi insiguro zatanzwe n'umutumire wacu Ernest Habimana ku bijanye n'ibihano vyatangwa ku wamenje canke uwagararije umwami. Ndabashimiye ko mwaduteze yompi muri benshi, ntibagiye no gushimira umutumire wacu we yemeye kuduha ikiganiro. Ni ngaha tugarukirije ikiganiro ako hambere cyo kuri uyu wa 20 Munyonyo 2025. Kuri mikro mwari kumwe nanje Innocent Valentin Singira nkabo naho ubutaha. Cyari ikiganiro ako hambere, imigenzo amayago n'imihigo yabo hambere tubiragaragara ako hambere. Niro ngaha ku iganiro ako hambere duce dusozera ko amakuru twese twateguriye yo kuri uyu wa kane. Reka sweshimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo gutega abiri ano makuru. Bagenzanje umwese kucafashije kugira ano makuru aturukanywe nkaba ndabakengurukiye. Yehova niwihire mbije kwashikiriza ano makuru nkaba ndabasezeye ndayifuriza kugira amahoro y'Uwiteka.